idorari ni kubera iki iyo ridugije agaciro ubutunzi bw'ibihugu byinshi bihungabana hirya no hino ku isi havuyemo Amerika. Idorari ni kubera iki iyo rimanuye agaciro ibihugu byinshi ubuzima buca bworoha gushika no kuri nyarucari ho hasi. Idorari ni kubera iki ryisanze ari ryo hera rivugwa cyane kurusha ayandi kandi atari ryo hera rivunjwa amahera menshi ku isoko yo kuvunjisha. Aha tukaba tubona ko hariho amahera avunjwa amahera menshi kurusha idorari nk'amapawundi, amaero, amareyale n'ayandi. Jewe mugiye kubana muri kino cegeranyo ndi John Fire nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bitandukanye, ukaba uri mushasha agira sabone. Nuko twatanguye tubivuga hejuru, idorari si ryo hera rivunjwa amahera menshi kurusha ayandi, ariko irihera mu myaka myinshi iheze niryo hera ryavuzwe kurusha ayandi kandi niryo hera ryakoreshejwe gushika uyu munsi kurusha ayandi. Ibi byavuye kuki? Byatanguye gute? Idorari niyo mahera akoreshwa mu budandaji. Aha twovuga ku bintu byose ubona byinjira mu bihugu, amamodoka, ivyuma by'ubwubatsi, imfungurwa n'ibindi bintu byose ubona biza bivuye hanze, byose biza hakoreshejwe amadorari. Amadorari niyo mahera ushobora kugenda n'ahantu imoti idashika ariko ukumva umuntu arayazi. Mbega byagenze gute kugira ngo aya mahera yisange hano hantu ariko aragera uyu munsi? Aya mahera ariko arata agaciro, uretse mu Burundi twovuga ko ariko arata agaciro ku isi yose nk'uko tubikesha ibinyamakuru bizwi hirya no hino ku isi nka France 24 n'izindi televiziyo zizwi. Aya mahera y'agaciro akaba ariko aramanurwa n'ibintu bimwe bimwe Amerika yikwegeye nk'intambara n'ibindi. Aya mahera y'agaciro tukaba tubona ko mu Burundi mu minsi iheze idorari rimwe ryavunjwa 7,500 y'amarundi, ariko uyu munsi bikaba rigeze ku 4,500 y'amarundi. Aho ni kuri ya soko mwita marché noir, isoko yirabura. Turabona ko iri dorari nyene muri BRB isoko canke igiciro ca leta ririko riravunjwa 2,951 n'ibice, aho ryahora ku mahera menshi arenzayo. Mbega ni kubera iki iri dorari ari ryo hera ryariko rirakoreshwa cane uyu munsi rikaba ririko rirata agaciro? Nkuko musanzwe mubizi yuko amahera agira agaciro bivanye na sirikirasiyo y'urudandazwa. Amerika muzi yuko isanzwe iri mu ntambara hirya no hino ku isi, Palestine, muri Congo, muri Ukraine n'ahandi hirya no hino. Ibi navyo bikaba byaratumye Amerika yiremera abansi benshi kugezaho iri dorari ryabo ririko rirata agaciro kubera ko amasitoke bari bafise y'inzahabu ariko aragabanuka, kuko ibihugu bisanzwe bibika imitungo yabo muco bitarengo do. Ico naco kikaba ari cyo kintu kibagoboka hageze ibihe bigoye canke bakeneye amahera cane. Mbega iri dorari rihavuye ayandi mahera y'ubudandaji canke azosirikira cane mu rudandazwa azoca risubirira n'ayahe? Biravugwa ko amayuwani y'Ubushinwa ariyo mafaranga azoca asirikira cane gusumbya amadorari, kubera ko gushika muri uyu mwanya amayuwani ahagaze neza ku isoko y'imigabane. Mbega ni kubera iki iri dorari biriko biragenda uko canke bizosubira nk'uko byahora? Canke ni kubera iki abanyagihugu canke abantu bo muri Afrika nabo muri Aziya benshi bahora bata imiryango bagata n'ubuzi bwabo bakagenda mu bihugu vya Buraya, muri Amerika n'ahandi bakoresha amadorari bagiye kurondera y'imibereho, kandi ugaca usanga bagiye gukora bwa buzi bugayitse batari gukora iwabo.
ibi vyategwa n'aya madolari nyene kuko umuntu agiye mu ivyo bihugu yacaronka ayo mahera y'agaciro ayazanye mu mahera y'iwabo agacaronka amahera menshi cane. Uyu munsi tugaca tubona ko hariho abantu batanguye kwidoga yuko bakeneye kugaruka mu bihugu vyabo kubera ko nibarungika ya mahera y'agaciro canke amwe twahora twita y'agaciro bizogorana kugira ngo bayakoremo imigambi. Aha duca turaba ku citwa PIB naco kikaba ari ikintu kidasanzwe ku gihugu canke mu buzima bw'igihugu. PIB kikaba ari cegeranyo c'ibintu igihugu gikora, ivyo kirangura n'ivyo kidandaza, muri make ivyo gikonsoma n'ivyo gihereza amakungu. Aha twovuga imiti, impuzu, ibifungurwa, ibitoro n'ibindi bintu byose igihugu canke ubuzima bw'igihugu bukenera. Uyu munsi turabona yuko PIB y'igihugu c'u Burundi iriko irazamuka canke iriko iraduga kubera ko turabona ko igihugu c'u Burundi muri iyi minsi ari igihugu kiriko kirifata neza. Mbega PIB izamurwa niki? PIB nk'uko bisanzwe izamurwa n'ivyo Burundi canke igihugu carico cose gishora. Mukaba musanzwe muzi yuko muri iyi minsi igihugu c'u Burundi kiriko kirashora inzahabu hanze n'ubundi butare. Muri ico gihe igihugu c'u Burundi gica kironka amahera y'agaciro menshi, bigaca bituma PIB yacu izamuka. Nk'uko musanzwe mubizi no mu rugo iyo umuntu ivyo akonsoma canke ivyo arya bisumba ivyo yinjiza, baca bavuga ko urugo rwamaze kudefeta. N'igihugu rero iyo gikonsoma ibisumba ivyo cinjiza iba ari fayite canke kiba kiriko kiraja mu ruhombo kubera ko nta nyungu ibihari. Muri uyu mwanya turabona ko rero Burundi ibyo bwinjiza n'ivyo busohora, ibyo busohora ari byo byinshi gusumvya ibyo bwinjiza. Mbega ni kubera iki ibi bihugu vya Aziya n'ivyo muri Afrika byinshi vyari bisanzwe bifata idorari nk'imana, ariko uyu munsi bakaba bariko bariganzura? Nk'uko mwakomeje kubibona kuva mukivuka, kuko idorari ryadutanze kubaho benshi muri mwebwe, ibihugu vyacu amafaranga yacu ntiyigeze agira agaciro nk'akidorari canke ngo tuyakoreshe tuyishimiye, kuko usanzwe ufise umuriyoni w'amarundi canke w'ayandi mahera yo mu bindi bihugu, n'umuntu afise ibihumbi 10 vy'amahera y'amadolari, uwo muntu yaba ari we ahagaze cane kurusha umuntu w'umuriyoni kuri ayo mahera yanyu. Ibi bintu rero nivyo tubona yuko muri iyi minsi bigiye gusubira hasi kubera ko muri uyu mwanya ufise 100 ry'amadolari uzoba ufise ibihumbi 45 vy'amarundi ku isoko yirabura. Muri leta naho uzoba ufise ibihumbi bidashikana 30. Mbega ni kubera iki Amerika iriko irahomba kuri runo rugero? Amerika nk'uko musanzwe mubizi, zijya nganda nyinshi mubona Gucci, Toro, Puma, Nike, Versace n'izindi zisanzwe zirangurira muri Amerika amasakoshi, imipira, amapantaro, amasengre, amakabutura n'ibindi bikoresho byo kwambara biva mu Bushinwa. Bimaze kuva mu Bushinwa bagaca bashirako zijya rogo zabo, babiranguye make bagaca babidandaza menshi. Iyi ntambara y'urudandazwa rero canke intambara y'ubudandaji ikaba yatanguye cane cane kuva ku muzo wa Covid. Tukaba tubona yuko Ubushinwa bwatanguye kwima ibidandazwa Amerika canke kubwira Amerika ko naho batobarangurira ko bokora kubera ko basanzwe baraguye amasoko muri Afrika.
ni nayo mpamvu Amerika iteza intambara muri Afrika no mu bindi bihugu by'Iburaya n'ibyo muri Aziya kugira ngo tugume dukeneye idorari kandi tugume dukeneye kubarangurira ko bya bintu bakora canke bya bindi biyitirira yuko bakora kandi bikorerwa mu bindi bihugu. Mwagiye mubona inganda nyinshi zikora ibintu bisanzwe bikomeye bimwe twita ivya mbere ku isi ziri muri Amerika, ariko wabitohoza neza ugaca usanga matiere premiere ziva muri Afrika, produits semi-fini ziva muri Japan, mu Bushinwa n'ahandi, hama produits fini zigaca ziza zivuye muri Amerika kubera ko baranguye produits semi-fini bagaca bagenda kugira produits fini. Ku batabizi, matiere premiere ni ikintu bakoramwo igikoresho runaka, hama produits semi-fini ni ca kintu kigiye kuvamwo ca gikoresho runaka ariko kitarakorwa neza, kitarahingurwa neza. Hama produits fini ni hahandi ubona ya produit yaheze gukorwa nka telefone canke imodoka ikagushikira yamaze gukorwa, ariko hakaba ari ama-PS yavuye muri Japan, ayavuye mu Bushinwa, ayavuye South Africa n'ayandi bakagenda babiterateranye. Ibi nivyo bintu rero Amerika biriko birayitsinda kubera ko iriko irateza intambara hirya no hino ku isi, bigaca bituma ibihugu bimwe bimwe biyivako, igacibura vya bidandazwa yahora irangura mu Bushinwa, mu Buhindi, mu Buyapani n'ahandi. Mbega ni kubera iki igihugu c'u Burundi kiriko kiriganzura idorari? Twari dusanzwe tubona yuko ariryo ryiganziye mu gihugu cacu. Igihugu c'u Burundi giheruka gushora inzahabu mu gihugu c'u Bushinwa ikamyo zirenga 10. Ibi navyo bigaca bituma igihugu c'u Burundi kironka ubutunzi buje buvuye hanze muri ya mahera y'amadovize amwe twahora turondera tukabura. Ibi navyo bica biza gufasha mu kwivuza, tuca turonka imiti vyoroshe, tukaronka ibitoro nkuko mwabonye ko ibitoro byatanguye kwinjira, tugaca turonka n'ibindi bintu byose dukeneye, hama ubuzima bukoroha gushika ku muntu wo hasi. Nkuko musanzwe mubizi kandi iri dorari risanzwe riteranya imiryango canke riteranya ibihugu, kubera ko ibihugu bimwe bimwe biragenda gusahura mu bindi ubutunzi kugira ngo baronke rya faranga. Aho ivyo basahura ni ubutare, icayi, ipampa, ibiti vy'agaciro n'ikawa. Ibi navyo bikaba byaragiye biboneka muri Kongo, aho bivuga yuko hari ibiti biva muri Kongo bigenda mu Rwanda, nk'igiti bita ribuyu gisanzwe gikoreshwa cyane ku mazu yo y'Iburaya no muri Amerika. Ibi navyo bikaba ari ibintu bishobora kuba biri mu mpamvu zatumye igihugu c'u Rwanda n'ica Kongo birabana y'ingo. Vyaravuzwe kenshi yuko igihugu c'u Rwanda cimba inzahabu muri Kongo. Ivyo byose biri mu bintu bishobora gutuma ibihugu bibiri bicanamo, kubera ko nta mugabo yokwemera ko hari uwundi mugabo amuzira mu rugo gutora ubutunzi bw'iwabujana kubwikenuza. Nkuko musanzwe mubimenyereye kandi igihugu gifise itunga ryacu gihagarara neza, ibintu bikagenda neza, abantu bagafungura neza, ubuzima bukoroha. Ibi nivyo bigiye kuba ku bihugu biriko biramanura idorari ku rwego rwo hejuru, kandi nivyo bigiye kubabaza Amerika kubera ko Amerika ifise ikibazo c'ubutunzi kuva aho idorari ritanguye kumanukira. Reka tubihanga amaso, tuzobandanya kino kiganiro. Murakoze mwese mwankurikiranye.